Shalom abakunzi ba Burundi Kingdom TV, reka nzere ko meze neza, reka nzere ko muguwe neza, je muri ko murumva ni Ready Pleasure d'habitude, uragira subscribe, like, share ndetse na commentaire. Hama tukabandanya nkuko mubibona ndi kumwe n'umuntu. Reka twidondore. Ego murakoze cyane, nitwa ku mazina Mark Nzeyimana, ndi umwe yaje aserukira ihuriro ry'abaririmbyi bakorera muri commune yacu ya Muha. Ihuriro ry'abaririmbyi bakorera muri commune yacu ya Muha. Mwese muba musengera hamwe cyangwa mva mu maeglize atandukanye? Oya, nka jewe nsengera mu ishengero Shalom Temple riri mu Nyabugete ya gatatu, ni hafi y'ikiyaga Tanganyika, haraka keke karyoshe. Ariko turi kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye bava mu maeglize agenda atandukanye, na cane cane abaririmbyi barongora abandi mu ndirimbo. Turi kumwe n'amaeglize ari hagati ya 10 na 15, hariho Emmanuel Yase, Beloved Church, hariho za Anglikane, hariho za Vivante, hariho za Eva, ndetse n'ayandi maeglize menshi agenda atandukanye. Kugira umuntu aje mu huriro ryanyu usaba ko bari muri cyangwa ibindi bintu musaba? Bo, kugira umuntu aje muri iri huriro nta kindi kirekire bisaba gusa ko yumva ko afise umutima wo guhimbaza no gutazira Imana. Hanyuma kandi ico dusaba n'umuntu abasanzwe arongora indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana. Wow, that is good. Ho bari amategeko agenga ihuriro ryanyu? Ego amategeko ariho, na cane cane ko ntidushobora kwakira umuntu adakijijwe, hanyuma ntidushobora kwakira umuntu afise ivyo yagirizwa mu maeglize atandukanye. Twakira umuntu afise intahe muri eglize asanzwe arimwo, ikindi naco acaza kegera abajejwe iryo huriro bakamwakira, nta kindi gisaba. Ni ngombwa abe yarabatijwe muri eglize abarimwo cyane? Ego neza cyane, nta muntu ashobora guhimbaza Imana atabatijwe. Oya, turamwakira tukamwigisha umubatizo, tukamwerekeza pastori baturongoye. Anyway, mufise festival miko murategura izoba le 21 août, si je ne me trompe pas. Ego itariki 21 z'ukwezi k'umunani dufise igikorwa kidasanzwe. Tugarutse inyuma ngo inkuru y'umwana isubira inyuma. Iyi network imaze uyu mwaka kugira kabiri dukoranye. Twatanguye mu mwaka uheze bitugoye cyane kubera ko mu mwaka uheze twatanguye no kwimenyekanisha ama eglise atandukanye, ko twaje tubabwira ko twaje tuva ama eglise atandukanye, twagiye turakora ama concert atandukanye mu bibanza bitandukanye mu mwaka uheze, kugira ngo twereke abantu ko twahagurutse mu butandukane bwacu, mugabo turi hamwe mu mutima wo guhimbaza Imana. Uyu mwaka rero twihaye intumbero yo gukoraniriza abantu twagenda mu eglise atandukanye, kubashira ahantu kuri tere imwe n'imwe kugira ngo tugaragaze impano zacu mu mutima wo guhimbaza no gutazira Imana. Ni kihe cyerekezo cyangwa ni yihe image Muha festival muri ko murategura? Bo, image duha festival yacu nuko tubona abantu benshi bahimbaza Imana bari mu mutima umwe. Murazi ikintu cyagiye kidusubiza inyuma, na cane cane muri nuze ya gospel, canke twovuga muri kategori y'abantu bahimbaza Imana bakongera bakayitazira. Harabayeho igihe kirekire twabayeho twinubana kandi dukorera ubwami bumwe. Rero muri iyo ntumbero turabona ko bitakwiye kugumuko, dushiraho rino huriro ry'abaririmbyi. Rero rino huriro ry'abaririmbyi gituma twarishizeho, twagombye kugira ngo hamwe n'ubutandukane bwacu, hamwe n'amaeglize tuvamwo turerewemwo atandukanye, tugomba gushira abantu hamwe n'inguvu hamwe kugira ngo duhimbaze Imana, duhe icubahiro Kristo. Rero image iri muri iyo festival nuko tubona abantu bahimbaza Imana n'umutima umwe, atavyo kuvuga ngo jewe ndaha, jewe nshaka abanywanyi, nshaka. Donc harabayeho menga twagombye kubigira nk'ibintu vy'imigambwe. Mugabo ino festival dukeneye ko abantu banywana mu mutima wo guhimbaza Imana. Turakeneye kuzobona intahe izova inyuma ya festival, ko abantu bahimbaje Imana vy'ukuri bataje guhimbaza abantu. Sinzi ko nishuye nkuko mwavyifuza, ariko ni wo mutima twifuza kubona mw'abantu. Je nabitahuye, siko ndibaza namwe mwabitahuye bati. Hama guhugura kwanyu muhuzwa nuko hageze festival canke kubera gukorera Imana canke guhesha icubahiro Imana, si kuririmba konyene. Harimwo munyifato, bari nk'amanama canke inyigisho muramugira hagati yanyu? Bo, ukuntu dutunganijwe iyi network yacu ya Muha si sumugwi, ariko n'abantu bahura bafite ico bagomba gukora. Rero bamaze guhura barashiraho ico bita calendrier y'ibikorwa, hanyuma ivyo bikorwa bakabikorerako. Hari gihe duhuzwa n'amanama, hari gihe duhuzwa no gusangira,
urazi ko gusangira cyane cyane ko bikuza urukundo. Hari igihe duhuzwa n'amaseminaire, hari igihe duhuzwa n'imanza zitandukanye hagati yacu muri nk'abaririmbyi. Rero uyu buri mwaka tuba dufise calendrier y'ibikorwa dukorerako. Nababwiye ko mu mwaka weze twari dufise calendrier yo kugenda mu ma église tukagenda dukora ama concert n'amalouange atandukanye. Mugabo uyu mwaka icambere tuzohuzwa n'iyi festival. Tuko turahuzwa n'iyi festival nico gituma n'ama repetition tuyarangije kugira ngo twitegure neza. Hanyuma tuzohuzwa kandi n'ururirimbo rumwe turiko turifuza gukora muri studio ruzosohoka no mwaka. Rero duhura dufise ibikorwa tugomba gukora. Nivyo biduhuza. Wavuze yuko l'année passée habaye iyi festival. Ni ikihe kintu mwongeyemo kizoza gisumba festival yabaye l'année passée? Mu mwaka weze si festival habaye ama concert, habaye n'amalouange bakunze kwita amalouange spécial mu ma église atandukanye. Mugabo uyu mwaka hoho urabona ko mu mwaka weze twabikoze mu mashengero ashika kuri 4, mugabo ubu tuzogira ikintu kimwe. Akabirya rero nuko tuzoba twakoze ikintu kimwe kandi tutazogikorera mu ishenge, tuzogikorera ahantu ku kibuga kikiri nka surprise. Mugabo mu biganiro bizoza tuzogenda tubamenyesha. Turifuza ikibuga cagutse kimwe hano muri Muha dushobora gukoreramwo kubera ko hari ibintu byinshi bibanza kudusaba, ariko turizeye Imana ko bizoshoboka. Yego. Murambona nk'iyo habaye ama concert canke ibindi biteramo canke amalouange harabaho theme gasanga isaga 3:10 sinzi. Teme iki festival yayi. Twebwe teme dusanzwe tuyifise nihinduka gushika dupfuye. Iri muri Yohana 4 kuva ku murongo wa 20 kuduga. Ni igihe cagihe Yesu yahura n'umusamariyakazi bahuriye kwiriba. Donc biri muri wa mutima wo guhimbaza navuga ngo kuzana umutima umwe. Yesu bariko baraganira n'uwo musamariyakazi. Uwo musamariyakazi yatangwe kubabwira by'ivyagezwe vyabo bizera. Ingene basekuru babo babasigira ry'imisozi bazohora bagenda gusengerako. Ariko Kristo aza kumwereka abantu bagomba gusenga canke bagomba guhimbaza Imana vy'ukuri. Aza kumwigisha n'ubushobozi buri mu gusenga Imana umuntu azi n'inyungu ziri mu guhimbaza canke ziri mu gusenga Imana uzi. Kuko uwo musamariyakazi yarafise abagore barenze 2. Mugabo amaze kwizera ico Kristo amubwiye, Kristo yamuhishuriye ko inyuma yo kwizera ico ubwiwe bivuye mu ijambo habaho kugira gute kubohoka. Menya neza yuko abantu benshi canke bizeye Kristo bashobora kuronka ishurirwa rirenze iryo umuntu ashobora gutekereza. Kuko ico gihe niho Kristo yaciye ahishurira ivy'uwo mugore amubwira amabanga yiwe yose. Uwo mugore nawe acavaho yizeye. Aravuga ati vy'ukuri sinari bwabona umuntu ambwira ivyanje byose, yambwiye ko mfise abagabo barenze 2. Tuwo muntu ni gitangaza. Rero Yesu no yaca amubwira ati aramubwira ngo igihe kija kandi kirashitse ni abayimbaza bukuri bazoyimbaza Imana mu mpwemu no mukuri. Rero bamaze kumuhimbaza mu mpwemu no mukuri ibitangaza bizokurikira. Tugomba hamwe ni festival inyuma yo guhimbaza ibitangaza bikurikire mu bantu. Hari abantu baboshwe n'ivyaha, hari abantu bahimbaza bakabihimbaza kubera ukuntu bavyigishijwe. Mugabo muri festival turakeneye ko abantu bazohimbaza nk'abantu nk'ubuzima bwabo bwa misi yose. Donc urumva ko hamwe n'intumbero twihaye muri festival iri muri Yohana 4 kuva ku murongo wa 20 kuduga. Birumvikana nk'ikihe kintu wobwira abakunzi ba Bondi Kingdom TV canke abandi ba Kristo bari mu mengi itandukanye boza kuraba biteze canke boza mu kino gikorane mwino festival biteze? Abakunzi ba Burundi Kingdom TV ko baratwumviriza baba ari mu Burundi canke hanze y'igihugu, uko turazi ko ari benshi bakunda ino televiziyo yanyu ariyo yacu kandi natwe turayikunda nk'abaririmbyi idufasha vyinshi. No batumirira kuza kuduha ivyiyumviro no kudusengera. Ico ni kintu ca mbere, kuko nimba hari abantu biyumviye kuja hamwe kugira ngo bakorere hamwe bahimbaza Imana atakunebana atagucyozana, nukuvuga ni intumbero nziza iri kwiragaragara ku muziki wa gospel ko hari ahantu ugomba kuva no kugira ngo ushike. Turifuza rero abantu badushigikira mu vyiyumviro, mu masengesho no mu buryo, kuko iyi festival izodutwara uburyo bwinshi. Bijejwe gutegura baratubwira ko ishobora kudutwara hagati y'umuriyoni n'inusu n'imiliyoni 3.
rero turifuza ivyimviro vy'aba amasengesho n'uburyo bwabo ariko baratwumva ari abantu bahezagijwe uburyo waruzi ko ubutunzi ari ingabire hari abantu bahezagiye ko banatwumviriza tukabahamagarira kuza kudushigikira aho dusanzwe dukoranira ni muri Shalom Temple muri bihe vy'ibanze vy'ama repetition naho haroroshe ufashe yaruzi buvuye muri ville ubu baradugije n'amajana 9 ariko urahadusanga canke tukabaha n'akanimero kabarongoye ivyo bikorwa inyuma y'ikiganiro canke mu yandi masaha kugira ngo bashobore kuturondera bagire ico badushigikiye na cane cane ko ari ibikorwa bisaba ingufu n'ikindi twobasaba nk'abamenyesha makuru kutuba hafi kugira ngo mutugendere buri mwanya kugira ngo vyose bigende neza nangorane amfite twose twarahezaguye gusa ntitwahezaguye cyo kimwe canke mu micimwe gusa twarahezagiwe hamana ni nk'akaye kajambo conclusion wogira akajambo kanyuma babwira abakunzi akajambo kanyuma novuga nohamagarira abantu bose na cane cane abaririmbyi bari muri Muha batarumva bino bikorwa vyacu turimwo twabitanguye bibaza ngo turabasazi abandi bakavuga ngo bizopfa n'ibindi vyarabayeho ariko nagomba ndababwire ngo Paulo niwe bivuze neza ngo nshobozwa byose n'uwo inkomezi kandi watanguje ikorwa muri jewe ni bazogehera heza nagomba ndabamenyesha yuko ariko baratwumviriza babaririmbyi batarumva bino bikorwa hari nabo ari rya mbere bumvise ko bino bintu bihari nta kintu gisabwa nkuko twabivuze bavyumvise mu kiganiro ico tubasaba n'inkomezi zabo n'umwanya wabo kubera ko kuzindukira ngaha saa moya weekend uzikara umwanya wo kuruhuka nibiba vyoroshe tubasaba kuza batugana kugira ngo dushire ingufu hamwe zo guhimbaza no gutazira Imana ikindi nuko ingabire hari benshi bafise ingabire impano zabo gukora ku giti c'umuntu ku giti ciwe ni vyiza mugabo iyo ukoranye hamwe n'abandi hari izindi nguvu hari izindi nkomezi kuko hari benshi ndazi muri Muha bafise ingabire nyinshi kandi baririmba neza bacuraranga neza ariko gucuraranga kwabo gufise ahantu kugarukira mugabo nitwaba kumwe hari vyinshi bazohigira kuko deje ubu hari abantu maze gushinga intaya ati kuva tuza muri no huriro tugahura n'abandi bagenda batandukanye hari vyinshi twagiye duheba twakora nk'amakosa tutagikora nk'amakosa hari nibindi turiko twigira ku bandi batwitangiye imbere kuko ngaha twese ntitunganya kuba mu bikorwa vy'Imana hari ababitanguye kuva 98 hari ababitanguye 2000 hari ababitanguye kuva 2010 hari n'abariko barabitangura kuva 2020 rero hamwe tugiye hamwe usanga hari ico tuko turigishanya hagati yacu no gukarishanya nico gituma rero mpamagarira umuririmbyi wese akorera muri commune ya Muha yahamagawe kubw'ingabire yo guhimbaza no gutazira Imana karibu cane tuje hamwe n'abandi dushigikirane muri wa mutima w'urukundo niho tuzogera aho tugeze hamwe no kwizera Imana no kuyikunda mwarahezagewe cyane amen bakozi ba Burundi Kingdom TV turabashimiye cyane kwa mwaravye emission yacu hama gahunda ni le 21 août ntituramenya place exactement gusa turabatumiye cyane jambo ry'Imana avuga ngo umunezero uhoraho nizo nkomezi zacu turabahaye ikaze nanje niho nzoba ndibasha afite mwaramwaza ko ndumusazi gusa ndasenga ndabakunda cyane ciao ciao merci haguruka twese tuje hamwe kuko umuco wacu ushitse ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye Muha ewe haguruka uhimbaza Imana yacu.